ibintu nagenda ronka hari n'uri proche wawe yatubwiye ati Landry Promoter amazi ni problem ubivuze kwiki ikintu cyo koga bon asigurira neza koga gute yavuze ati Landry mu bintu bimugora koga donc twese umuntu ari normal aroga mu gitondo avyutse mbeho woze ndikunda kunukira oya ndabajije ndikunda kunukira oya mugiye ariko ndakunukira bisigura ko nuga aha none koga hariho koga mwe yatubwiye ati aroga rimwe mu minsi 3 bon sinibaza ko ibyo bintu byokunda kubera ko je ndumuntu yirukanga cyane ndumuntu ndi no muntu mbere atazi no koga muri piscine ariko iyo bibaye ngombwa ndabikora ushobora kuba noga muri piscine nkashika okay cyangwa meje koga muri piscine urumva sinosubira kuza koga mufite bati foko mubemera tugane kandi je nkakigere igituma ndabivuze abantu bakora mukarikira ndazi kari benshi afise umutipe kandi bagira ubugeni vuba kuko mutabivuga ivyo kuko mutabivuga asumutipe navyo muzi yo mino navyo tuzi kugira ubugeni wowe wabikuye narabonye bozora mu maboko ngaho yoro gatambaye intuze fiançailles turabizi sha uyu mungu arambye ko ari umubeshi none umuntu twamana ntayo ndabona wowe wayibonye rero reka none uzagusanga ari umubikira ibanga ni mubikira ibanga yareka ni mu mukarikira ngo camubikira ibanga ifo kuba mubivuga kikafisa umutne base na mutipa afise ego ibyishure neza aramufise none ibindi nibiki kandi nta mariage tuzi vuba ndabivuga byose mvugeyo yiga mvuge byose urakoze cyane sawa murakoze bakunze Magic TV mumeze gute murakomeye ikiganiro cy'uno munsi ni ikiganiro mutamusanzwe mutimuraba mugani ikiganiro twashaze gukora ku mujournaliste umwe muraza kumubona niyo cyangwa muraza kumviriza bivanye n'ibibazo ngira mbaze nditeze ko muza kwinjoyinga kandi muza gutwenga murazi ko ivyo muri Magic hanini duhagarara kwiryohererwa gutwenga murabizi namwe so mwinjoying ni gute ni fresh bakwita gute je basanzwe banyita Emery bo batazira muganga umuganga ko tuzi ari umwe muganga kwanze uramuzi Landry Promoter Landry Promoter je ndamuzi vraiment ni kuki wese kwita muganga kandi tuzi ko ari witwa muganga jewe kawaida bivanye n'utuntu abona ndamukorera agasanga nka muganga natuvuye iri foko no yaciye ahita nko kunyita muganga umuzi gute turetse ivyo vyuko musanzwe mukorana ni kihe kintu kibi umuzi ko Landry Promoter umva afite Landry Promoter jewe nka jewe ahuramanye nk'ipataro ndamumesurire je nkibaza ati yarinda kwanza ndakubwiye je nkaca nibaza ati ibara mu boss wanje sangayo yiraye kumbumuja ashira amavimbisha y'amaso asanga ibikaratasi ahubwo makwa kugwa mu mazi urazaruza ati je sangayo nka dibar gacusangayo ibikaratasi n'amasoksi ndagura musarishije nta na rimwe guhemba kumemba urumva mu boss araguhemba mugana bari kuvuga ati yibagiriye nko kwera nawe uronke akaruvuga ati anje kana kwanje kaciye pembeni urakoze cyane sare Gentil Landry Promoter amoze ego mutananigwa ndamuzi umuzi gute kuvyerekeye akazi kiyo Landry ni umuntu abikora neza ntakunda kunanigwa nkuko avyivugira no muganga no kuvuga je ndamuzi ko ni umuntu kandi ari pose je tubana muri quartier ndamubona nyene ari pose cyane ni ihe defo basi umuzi ko imwe uyitubwira ari Emera kujya kuntu kwita ngo mutananigwa ngo ntigera nanigwa numva ni ntumbero yo kwiyemera me arabishoboye gusa ni byiza ko ari nabandi bantu babimuvugira ego tagatubanye imyaka ingahe ngaha mu Nyakabiga ubona kwanza Landry Promoter ni mushasha ngaha mu Nyakabiga amazi igihe gitoya uramuzi waramumenya umuzi gute cyangwa umuvuga gute Landry je ndamuzi neza nyene nk'umujournaliste ivyo akora bikora bizi kandi ataraba ngo uyu ni naka canke ni naka acisha muri bose nyine kugira bose bafashe mu byo baba bakeneye ni ihe defu umuzi ko Landry Promoter arafise amajambo menshi nta kindi kintu oya haturetse akazi mu buzima busanzwe nta kindi kintu ubona muzi cyane kandi akunda guhana
niba rero nko murakora inkuru nyene mugira nke gusa abashaka wewe n'umutsibi umutananirwa n'abana yuko ari nyine bashaka kumenya abari bagutsinda. Mbese la turameze neza. Ndashima Imana Urakomeye. cyane gose. Jewe umusinganeye kumenya amakuru ya Landry Promoter. Mubanye gute, ameze gute? Cyane cyane duhere kuri bibi byiza turabiherezako. Ingeso. Kubera guhereye kuri bibi kwanza. Tangure kujya bibi hamadereze kuri byiza. Yabo dutangure kuri byiza n'ibyaduhaza bibi duce tubihewe. Naco basituvuge bari ibintu byiza kuri Landry. Kuko ni umuzi ngirakusha. Nabo bavuka. Landry ibintu byiza novuga. Nuko ntajya cyane. Ikindi kintu kunwaho ko kazi kiwe. Ikindi kintu cyiza nuko akunda akazi, nuko yubaha, nuko atahura ibintu nk'ibi ndibaza nk'ibyo. Ndagusabye umbwire rero bindi twajije ibyiza ndibaza ko wafite byinshi cyane. Twende muri bibi rero. Mbe ikintu wita kibi kiba kimeze gute? Ingeso mbi. Ingeso mbi kandi ingeso mbi ya mbere afise akunda nk'umunyagihugu. Ukunda gute kuko yakunze umuntu nta bwenge na buke yashiramo. Kunze umukobwa abikirofu kuburyo umukobwa ari wamukontorora akamubwira jewe nyine murandara ibi bintu ni ibiki. Usanga umukobwa ari wareka amukontorora amubwira uko ashaka urashaka nubwo wita umutanani ibintu by'urukundo byarasi nyine asanga ari barakunda abana ntabwo bikabaye barasi mugabo yarabihevye ubu ngira wowe wabyumvise kera vuma ku bana nanu twabo bwa mbere baratwirukanye kubera abana Landry yagumatsa muga rero kubera aya hari itegeko muri urupangu wewe uje kuhaba urumva ayo turafise umumere nyene urupangu ngaha kubwira ati wewe uje kuhaba uri umusore present umukobwa umunyeri kumunzani ati ubu ni wo mugore wanje niho musheri wanje ubu sinzogufata adashaka adashaka mugabo mbonye yindi sura ije ngaho mu arindi ari umugenza aje hanze mwicare muga yinjiye mu rupangu nta kintu na kimwe utonsigurira so kintu byabiheba kubera nyine none hambere bakwiruka none yo tugirwa he gashaka icyanyuma kidefa fisi ari responsable y'akazi muga ntari responsable yo y'ibintu byo mu rugo akunda gusazaza ibintu akunda kwiryamira uko ashaka uko ameze uva tumubwire byinshi yitaye yakishikira uko shika koga basa koga misi yose nko mu minsi 3 baba barayaracishirije ikintu cyo koga n'ibintu by'amahera y'amazi n'ibatoya mubaza ngaha muri urupangu abantu bakoresha amazi Landry ntarimo barakoze cyane mwakoze ubanga mu rupangu igihe kingana gute na Landry Promoter Landry Promoter baratubwiye mu kanya waruringa yuko atawoga basi atasinzi nyene ibintu by'amazi atari ivyiwe wowe urubibona gute nk'umuntu mwana mu rupangu Landry Promoter ni abavuye mu kwagera shaka arashika koga ngo numuvugi Landry Promoter ngira ntuzi wari ubwo ntubona everybody aya ubu narandi kazaro mumeze gute murakomeye murameze neza sinaribwa baramutse mwabibonye yuko igikorwa uyu munsi cyacanzindukana nagiye kurondera ivyo avuga ko Landry Promoter kugira nze kuyaga nawe mfise cyane bimwe muri we tutari tuzi namwe ndibaza ko mutari mubizi ni byinshi namenye reka ariko cyo tugira ko tuyaga nawe tuvugane ndamubwira ivyo numvise canke nibindi nawe nyene abimbwira so mugumane natwe cyane murazi ko tubakunda ukabutarakora subscribe turabigusabye kugira ikore ushobore no kuraba iki kiganiro wicaye utekanye ya Landry Promoter meze neza ndameze fresh ndashima Imana yego iyi nyakabiga kwanza uyimazemwo novuga imyaka canke imisi ingana gute kora ko iki kiganiro cantangaje cyane ni imisi mikeya cyane
iminsi mikeya cyane ariko sikuvuga yuko amfite aho nsanzwe mba niyo mazi iminsi mikeya ariko nakuvuga izina Nyakabiga nakuze ndahazi nakuze ndarizi amfite n'abaho bamwe nakuze ndabazi sinibaza ndavyibaza kubera ko ndi umuntu ataboneka cyane mu Nyakabiga cyane waboneka cyane ariko niho nsanzwe mba ariko usanzwe ubizi kuri umustar urazwi waboneka utabonekwa barakuzi sico ariko bivanye n'akazi turabura cyane ntuza gutaha mu ijoro Landry Promoter n'umuntu ki Landry Promoter n'umuganga n'umujene yitahuye n'umujene wo mu entrepreneur akora ibishoboka byose kugira ashobore gutungwa n'ingabirano yiwe umu entrepreneur kuri wewe n'umuntu akora ibiki n'umuntu wese yiyungunganya akiteza imbere ubwiwe ndetse agaheza kanatanga agateza imbere n'abandi birashika ugayaga n'abafani bawe rimwe yago kubera ko n'abadukikuje usanga badukurikirana nibo bantu tuyaga cyane kuruta abandi ubiravye kuri YouTube tubiraba hari gusanga ukurikirwa n'abakobwa benshi canke n'abagabo benshi wowe ukurikirwa n'abaki benshi jewe nkurikirwa n'abakobwa benshi hari ukuntu ngahamwe bari abakobwa benshi nabajije bambwira ko batakuzi mugabe abahungu nibo benshi bakumenya nivyo wibaza ko byavuye kuki biravana kubera ko biravana nabo mwabajije abantu badakoresha YouTube sinibaza yuko bashobora kutumenya cyane ariko sinivyo gusa kubera ko dufite ahantu henshi tuvugira dufite amajwi yacu dufite ahantu henshi tuyacisha sanzo ndi no kwisamirizi Colombe FM samirizi ugwaruka isamira kuri Mega SM 3.2 kiri mu kigo cyo gwaruka Centre Jeune Kamenge nibaze neza yuko biravana nabo mwabajije uratubwiye ko ukurikirwa n'abakobwa benshi kuri kuri YouTube ni femme ndashaka mbwire Landry kuri wewe abakobwa bafata gute cyangwa umukobwa umufata gute umukobwa ndamufata gute umukobwa ndamufata nyene nk'umukobwa umuhungu nkamufata nk'umuhungu ariko umukobwa nyene nkamuha icubahiro akwiye kubera ko nibo abo batuvyaye umukobwa birashika ugakundana birashitse urambiramaze gushika ugakundana n'umukobwa umwe kandi utamuvanga yamaze gushika ubuyo buri sinigera mvangana ningiki bita kuvanga bon en fait kuvanga umuhungu en fait kuvanga umukunzi wawe ni mu gihe uri umuhungu akundana n'abakobwa benshi cyane wowe ukunda umwe mugabe iyo bishitse weekend urashobora gucishamwo uronse nk'uwigenza wasohotse Landry Promoter umuntu akunda gukora cyane Landry urasohoka kandi urabizi si kenshi ariko kenshi yose mba ndi kumwe n'umukunzi wanje uri sûr ningi uba waduze ruguru shora ko ningi mba naduze ruguru mba ngiye mu kazi mbangiye mu kazi urumva simbangiye mu by'abakobwa antuka abantu ko radukurikirana s'abana bavyumvise jewe ibintu by'abakobwa si ibintu byanje vraiment kuribuka igihe wagira live kuri Econet Leo hari umukobwa yanditse ati ni jewe dukundanye uramwihakana urabizi nakubwiye neza ko dukurikirana n'abigeme cyane jewe mugujya ntiyari umusore ujya ntawe narinzi vraiment ntawe narinzi n'umuntu yanditse nanje byarantangaje cyane ntawe nigeze yashaka gusaryosha ibintu yashaka gyosha ibintu Landry Promoter n'umwana mwiza je ndi umuntu mwiza cyane gose ibyo bintu by'abigeme ntabwo ari guyanje je nkunze ndakunda nkunda umukobwa umwe sindenza ndinze shira kwa kabiri kenshi usanga tutumvikana usanga tubitanakunda kubera ko usanga ndamumurira umwanya cyane Landry reka tugende mu commentaire nagenda ronka mwamwe hari umuntu ari proche yawe wagiye kubaza abantu kwanza utansavye uruhusha na fan bawe kandi ntuzi ingene bangana kandi ntuzi niyo baba bari ariko bo mu Nyakabiga yego ni Nyakabiga next time turashobora kuja mu Kamenge Chako ntakibazo ibintu nagenda ronka hari n'uri proche wawe yatubwiye ati Landry Promoter amazi ni problem ubivuze kwi ikintu cyo koga bon nsigurira neza koga gute yavuze ati Landry mu bintu bimugora koga donc twese umuntu ari normal aroga mu gitondo avyuze mbeho woze ndikunda kunukira oya ndabajije ndikunda kunukira oya mugiye ariko ndakunukira bisigura ko noga none koga hariho koga mwe yatubwiye ati aroga rimwe mu minsi 3
Bon sinibaza ko ibyo bintu vyokunda kubera ko je ndi umuntu yirukanga cyane ndi umuntu ndi no muntu mbere atazi no koga muri piscine ariko iyo bibaye ngombwa ndabikora ushobora kuba noga muri piscine nkashika ngama cyangwa meje koga muri piscine urumva sinosubira kuza koga Landry hariyo yindi commentaire twaronse ngo n'umuntu azi bakubwiye kwanza bakubwiye ko ntoga nyene muri douche nyene mugabo rimwe mu miss 3 je nanje nakoze sindi ko ndakunukira nsa nabi ndaba neza abapo yanje kwa ndaba neza kwanje gusa ndaba neza tutabeshanye ndabisanze muhira ndi muhira mugabo sinode kugira nkore ikiganiro vugisha ukuri okay neso muri douche kuva mu gato bucya none muri douche ndasohoka je nta muri douche ngiye ku kazi ibyo bintu we mwihaye nibiki urumva nk'uvyo shika takazi ronse uyu munsi akaba ari konje iyo gwaye koga no ngwaye baranyotsa urumva dufate kazi katahari jewe ntagiye ku kazi je ntagiye ku kazi nuga ku mugoroba nuga ku mugoroba ngira nje kuryama canke nko ma 17 ko turakunze gutera amakwibarabara niyo ntagiye ku kazi yego indi commentaire bivuga ngo arashoboye umuntu yasarishije ko namuntu atoga yaba ntoga mba ndiko ndakunukira mbwa ngo ndakunukira ndoga arundi yavuze ati abafisa ego arashoboye akazi kiwe mugabo ariyemera cyane n'umuntu yiyemera wowe ico bivuze kwiga ubwiyemeza nico kintu cyambere kingize ntutahura yuko hari abantu bashobora kubiguhora ubimoye nta kurengerera karimbi ntaco bintwaye naco biba bintwaye hari abandi bavuze mugabanse kubivuga imbere ya kamera batinya ati Landry Promoter ego n'umubanyi mugabo n'umuntu yigira urwego arengana atashobora no kuturamutsa ubivuze kwiga biravana naho mba ndabarenganiye ndi cause nkunda gutaha n'imodoka kenshi hari gihe ntababona bivaye nuko mba nashe mwijoro oya mba nashe mwijoro nakubwiye ko nta mwijoro nashe mwijoro rero ngaha mugabo baba bakubonye wowe ni ubusinziriye ndasigura rega sineza gusigura mbakubwiye ko ntora ndamukanye Scott fata kamera fata microphone yawe tugende tuni twabasanga tugende jewe ndumuntu je nkiyo ntanashe ko ndafise umuntu ahora nyunguruza ahora mari gifite nta mwijoro kenshi ariko iyo ntashe ku murango vraiment je ndumuntu wa mbere nkeka abanye neza n'ababaye umuntu wa mbere aramukanya aramutsa abantu umuntu wa mbere ateramana n'abantu kenshi abantu ushobora kuba ahubwo bamfitiye akabifu urabe neza mu bantu bawe abantu ahubwo ifo ko ndabico kintu nkakiraba neza kandi murakoze cyane ndaza kuraba ndabingene ndakigira ndagikura mu nzira ngire mbaze ntohoze kubera ko je umuntu akunze guteramana n'abantu umuntu akunze gusangira n'abantu none ndiki je ndigiki ngura umutana ni gwangura umuganga ivyo byo buganga mba ndi ku kazi sivyo ivyo byo gutana ni gwa ni mgemba ndi mu kazi ariko ndi mu kibano umva ndi mu kibano nyene je ushobora kuba ariko ndibaza abo wabagije ngira ushobora kuba numwe yakwishuye sinibaza kari babiri cyangwa batatu babikwishure rimwe oya numwe yishuye voilà très bien oya no urumva vyishuye umwe urumva ushobora kuba hari ikibazo urumva mu buri batatu bakishura umwe urumva ko babiri basigaye Jinda fsena yo kwiriri barabara ahubwo jewe vya bagenzi benshi ahubwo iminsi mike maze kwama simikiri barabaza gitarani bana abatana abaganga babita abaganga n'ubundi abantu bose babangana n'abaganga umuntu yasarishije abo gusa kuba ariko ari umuntu amari ifiti ahora ntana mwijoro sometime iyo ndi mu kakesi mwanita last night rero ariko usanga abantu nyene bibateramye ngari benshi umfete shikanga nkaca ninjira ndani niho hantu nari ko ndibaza nabundi ho je nk'ubu par exemple nk'ubu ko nakoze nk'ubu nza gupasura ngaha cakogota n'ugwapie eske mbwira ko nza kurengana abantu bicaye aha rero mu myaka bigana hambere haryoshe usanga abantu bibere mu turigara yako bari iterambide du story anafisa bajama ma 5 mention n'imicoro nkacora uvuze ico gucora hari umudogo usanzwe ukoresha ngaha nawe yatubwiye ati ewana mumfukiwe jewe nzi ngo natombe nkasanga mwipapuro uri mucorera ho umesha makuru reke bijye ipapuro amesha makuru bagira impapuro mu mfuko mwatwandika utuntu bibazo ariko umuntu ari Landry mukurangiza ndashaka umbwire niye defu ubona mu ma journaliste bakorera ama YouTube channel pana ama radio canke biki aba YouTube channel defu bafise no gukundana kwa cyane sigura iki barakundana cyane barafatana mu nda iyo ni defu niyo defu bafise oya sinshaka bankane ni defu bafise
ni ingwara ngira badashobora no gukira nikiye basi ciza basi ciza kuko nico kibi bafise iciza niyo ngwara banafise kandi batazokira ikintu ciza naco ikintu ciza bafise ano kubera ko nkimwe afise ikibazo bihuta cyane kugishikiriza ico kintu ciza bafise telefone akaba ari yuko bafatana mu kandi ingwara batazofa bakize uraducanze sana urakoze cyane Landry Promoter reka tugushime ashiyo ngwara turayifise kandi ntizigara tuyikira kandi ndanabasaba yuko iyo ngwara twoyiburira umuganga kubera ko biratangaje kubona umuntu ashobora kugira anniversaire TV online zikitaba zose hakaba urumesha amakuru ku radio n'umwaseruka urumva sanga ari ikintu kiyobeye sanga ari ikintu nyene ibintu byananiranye urumva ni ibintu nyene byananiranye gutorera umuti ariko nanje ndakubaze urafise umukunzi ndamufise yitwa nde nawe sinabajije izina mu gisagara oya nta bintu ni umunyaburaya oya si umunyaburaya abahe no ushaka kumenya pima mwiyake mufise benshi cyatubimenye we mbuvuza ko abaruguru wo mu gisagara ngaha muca muheze kuvuga uburaya navyibaje ko nashobora kuza ngo ntahuko n'ubundi jewe nyishura kwanco nawe uramuvuga jewe ntinyiki none jewe ntamuvuga nyene sindi mu rukundo abakata sharpshooter bwa bundi Scott ndabime wako yakora umuguma uravuga ko tuzijoro je mani nakazi cyo nawe uranibaza nakazi none uravuga ko uri umutanani brother ari Qatar respect my bro mwigeme bro ibyo tuzabikata muzobikata Scott mukabikata usanda urakoze cyane rand no kunsarisha cyane ndahetse urabe hasi kuri Top TV kuri Top TV ariko bon je ndumesha makuru ngizo kubaza we waje ukoresha abanyagihugu abenegihugu bo ngaha mu Nyakabika wabaje ibibazo byinshi bitandukanye biko vyerekeye Landry Promoter wakuye mwiki wiziki watahuye iki ikintu nakuyemwo champere ni kuza kumenya yuko bajya abantu tuba twibaza ko batatuzi baba batuzi kandi baba bakurikirana ibintu byacu donc peu importe quoi ukwari ukwagiziki faut pas kumugaya canke kugira ikintu kwiyegereza ko baramutse kubatera amapisi kwera imyidogo sometimes ni so banyidoge abantu mbega ni bangahe n'abatipe nasanze kwirigara kandi birambabaje vraiment oya nta nakimwe guhindura next time jewe nagerageza uko nshoboye ariko nyine urazi nta muntu akundwa na bose tu ariko ndababaye cyane oya ahubwo kubimenye ni sawa mbega nirigaragaye aha hepfo gato ko zifise amanimero birazunga zifise moya 2 3 amanimero navyo nomenye ndababaye nta nakimwe bisanzwe kandi barabahungu nabo babahungu bakwidogeye atarabadani oyamuga umuhungu apana abahungu bavuze ko ari umuntu umwe yakaranye numwe yabivuze mbwa abandi baramushigikiye fresh tu ariko mukamenge ni muhira none atayo uzogi oya hose aho ushaka kuko ndi umuntu wa bose ndi umuntu w'abantu kandi umuntu akundwa n'abantu benshi kandi ndashimira Imana yesa bakuze wa Magic TV thank you so much bakuze ba Magic Channel ni television nkunda cyane gose ndabifuza yuko mufite subscribe canke s'abonner kugira muze maronka notification y'ibiganiro byabo dufise Minouche dufise Keke dufise Scott Professional mujamakazi cyane gose kuri kamera kandi ifuza ko umunsi umwe nane muzomushira imbere ya kamera muri Madrid bamwita Mr Rasta Asjed Zgerino ndabifuriza nanje kunshigikira turacari bato turacirondeza turacakenera gutera imbere mwibi nabiriya dukoresheje ingabire Imana yaduhaye simbira kuri YouTube ya Hitop TV ushonde subscribe kugira uzaronka ibiganiro bya Landry Promoter umuganga ndetse ndabamenyesha neza ko vuba cyane mugiye kubona abandi benshi bitwa Mr Hitop TV cyangwa Mrs Hitop TV vuba cyane mugiye gutangura kubibona ndetse ibiganiro bikaze bitandukanye mugiye no gutanguruza murabikurikirana ndetse abakurikirana no mwigeme nawe n'umwigeme mwiza cyane gose umwigeme anashobo Minouche anashobo bana anashobo ibintu by'abahungu mfite na nushuha na nushuha ariko mujama muri Qatar mwavuye nka mwakundanye cyangwa mwakundanye muri hari ikiganiro kitwanze tugiheze ariko mwakundanye hari oya tugiheze yo Minouche
no shibwa undi afite umutipe Urasezera arandi. fresh tu nitwigara tunanirwa kiretse iyo tugwaye canke iyo twigirishije. Safi. Merci sana mwakoze kudukurikirana nkuko Landry yabibabwiye mwavyumvise sivisi ico nongera ko byose byari bikwiye. Asante sana Landry. Thank you Magic Channel. Ciao ciao. Gusa rero murafite umwana mwiza. Murafite umwana mwiza. Keke yagiye. Keke arahari man. Keke afite umutipe. None byasigira ubivugira hano. Je muzo Scott umuswe muzorondere genda ngomuko muri mu kazi. None ba muri mu kazi nevyo bintu mufite abatifu ko mubemera. Tugane kandi je nkakigere igituma ndabivuze abantu bakora mukarikira ndazi kari benshi. Afite umutipe kandi bagira ubugeni vuba. Kuko mutabivuga ivyo kuko mutabivuga. Asumutipe. Navyo muzi. Yo mino. Navyo tuzi kugira ubugeni wowe wabikuye. Narabonye bazora mu maboko ngaho yoro gatambaye intuze fiancé. Turabizi sha. Uyu mungu arambwira ko ari umubeshi. None umuntu twamana ntayo ndabona wowe wayibonye. Rero reka none uzagusanga ari umubikira ibanga. Ni mubikira ibanga yareka ni mwa mukarikira ngo camubikira ibanga ifo kuba mubivuga kikafisa neba sina mutipa afise ego ivyishure neza aramufise none ivyo bindi nibiki kandi nta mariage tuzi vuba ndabivuga byose mvuge yo yiga mvuge byose urakoze cyane sawa murakoze murakoze namwe kudukurikirana kuduha amaso yanyu amatwi yanyu turabakunda cyane merci beaucoup